Amahoro y'Imana yongera abane namwe bakunzi ba KODY EMPIRE nongiye kubaha akaze na karibu muri kino hingano cacu cyo kuri no munsi w'igirikirizo rya 8 ukwezi no kwa gatandatu no mwaka turi mwese nk'uko kino ganiro ndabazaniye inkuru mubabaro inkuru ibabaje cyane ariko turabaza duce gato ku mirongo y'urugamba tubabwire ukungene ibintu bimeze hamatwi ngire mu nkuru yacu tuza kubabwira inkuru mubabaro ivugwa canke irangwa mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi. Byo tuza kuyaga mu gihugu cyo Burundi tuza kuyaga kubijanye n'umurundi asanzwe yagiye kurondera ubuzima mu gihugu ca Kenya yaraye agandaguwe. Twaje tubabwire uburyo yagandaguwemmo ndetse n'icabiteye kuko amakuru twamaze kwa tuyaronka yose twamaze kwa tuyegereye tuza kubabwira buri kimwe muri sangi cyose ngene cifashe twongere tubabwire makuru avuga ibijanye n'ibigwanisho byatowanze kubabwira mu gihugu cy'Uburundi. Navuga yuko ibi ari ibintu vyaheruka za 2015 n'iyindi myaka yagira tambuka aho wasanga mu mihana canke ahantu kanaka hagenda haratoragurwa ibigwanisho bicira umuriro. Amakuru dufise avuga bimaze imisi ariko abenshi ndazi ko mu bakunzi ba KODY EMPIRE mutabimenyesha mutabikurikiranye hariho nababikurikiranye bien sûr tuza kubabwira iciyegeje inyuma y'ibigwanisho vyatowe mu gihugu cy'u Burundi neza na neza mu ntara za ruguru. Twaje tubabwira ukungene ibintu bimeze ndetse tubabwire numwe mu nyene aho vyatowe ariko aravuga ariko mu mvugo ariko arakoresha we bigaragaza neza yuko ashobora kuba hari habo ariko aravyagiza canke yibaza yuko aribo bakoze ivyo bintu. Niyo mpamvu tuza gusangirira hamwe ubusisanguzi muri kino kiganiro. Ndabasaba gufyonda subscribe ku batarabikora kugira ngo tubandanye tuba benshi muri no muryango munini wa KODY EMPIRE. Ndashimira cyane abantu mwese mwagize subscribe abamaze gufyonda ko like. Nizera yuko mukomeza kugira ibihe byiza muri dusangi. Mu kiganiro giheze nababwiye ibijanye n'iraswa rya Colonel Sematama ndetse na Fanderugabo byamaze kuba bikonfirmwa yuko aba bagabo barashwe ndetse bariko baranavugwa. Ndababwira n'ibiko biraba mu gisagara ca Goma uburyo harungitswe ekipe yo mu gihugu cy'u Rwanda ikirafata ku nguvu yongera yica ugwaruka rw'abakongomani hariya mu gisagara ca Goma. Twababwiye ibijanye n'abasikare bako baravanwa muri Bukavu bajanwa muri Kaziba. Ivyo twabibabwiye twongera tubabwira yuko abagwanyi ba Wazalendo bariko barigamba canke hariya muri Warekari drone za FDnews ziko ziracucagira canke ziko ziramanura amabombe menshi cyane ku birindiro vya M23 RDF muri za Rucuru na Warekari nkuko amakuru yacu abivuga. Wazalendo ivuga yuko bari bateye igihombo gikomeye ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda mu micungararo ya Ihura mu ntara ya Warekari igihe izo ngabo zagerageza guca ku mpande no kwinjira mu birindiro vyabo kuri uyu wa Mungu igerekerezo rya Ruheshi umwaka wa 2026. Novuga yuko ayo makuru yatanzwe n'abawazalendo bari basanzwe bari kuri front line canke bari ku mirongo y'urugamba nibo bashoboye gutanga izo nkuru bavuga ukungene drone ziko zirakubita cyane zibabaza ibirindiro vya M23 RDF biri muri Rucuru no muri Warekari. Ikaze ni karibu rero wose ugiye kwa natwe mu kino ganiro mu nkundire tubabwira ibijanye no Murundi yaraye yishwe hariya mu gihugu ca Kenya. Nkuko amakuru mbere ko ndababwira ibijanye n'ibigwanisho nkuko amakuru adushikira canke amatoza twakoze kubasanzwe begereye aho ivyo bintu vyabereye mu gihugu ca Kenya. No Murundi bivugwa yuko yo bavuka mu ntara ya Kayanza ya kera ariko turavuga butanyerera exactly mu Kayanza. Tutashoboye kumenya izina yagandaguriwe muri Kenya n'umunyakenya amuziza yuko yoba afise ID cyangwa afise ikarata ndangamuntu yo muri Kenya. Nukuvuga yuko ivyo bikaba byabereye aho bitwa muri Deliverance niho byabereye ivyo bintu aho amakuru avuga neza yuko hari umunyakenya yahuye n'umurundi asanzwe dandaza amasogisi cyangwa amashesheti hariya mu gihugu ca Kenya niko kumushorera amaze kumushorera amusaba nimero ya M-Pesa acisha kwa ayo mafaranga wa murundi arayimuha wa munyakenya ariko arabarura canke ariko ararunka amahera cabona haduze izina y'umunyakenya. Abonye haduze izina y'umunyakenya niho guca bazo uwo murundi ati urafise ID
uwo muntu ambwiye ati nta ID mfise mugabo iyi carte mfise carte simu kubera nayandikishijwe nahize umunyakenya niwe yayiyandikishirije niyo mpamvu rero ubona yuko haduze izina ry'umunyakenya uwo munyakenya ico yakoze sikindi batavuganye amajambo abiri atatu yaciye asokorora Imbugita ayimucumita ngaha mu muhogo yongera ayimucumita mu mutima wa Murundi acara hasiga ubuzima ayo namakuru y'ukuri kandi yizewe amaze kumucumita anovuga yuko uwo yamucumise yarashoboye kugaragara mu masanamu yagiye arafatwa n'abari bahari barabibonye ariko ambulance kuza gutora uwo Murundi yaragiye kwicwa ambulance ivuga ko haheze nk'isaha yose uwo Murundi akiryamye mu ibarabara yabuze abashobora kuza kumwevakiwa canke abashobora kuza kumukura hari bamujane ahashobora kuruhira cyangwa umubiri wiwe uba urabitswe ayo namakuru yizewe ndetse abatwara ambulance baraza kuvuga ati n'umurundi ndetse bagaca basubira inyuma ayo niyo makuru kuyihariya mu gihugu cake ya mugabo mu nyuma barahavuye baragondozwa baratora umubiri wa mu Burundi barawujana mu buruhukiro kugira ngo ntushobore kononeka ndetse n'amatohoza kume akogwa bashobore kumenya yazava ndetse bamenye na beneyo ariko amakuru tumaze kumenya nuko uwo munyakenya yamucumise yoba ari mu minwe y'ubutungane aho nyene mu gihugu ca Kenya rero iyi ni nkuru y'umubabaro aho duhamagarira abarundi bose bari kuronderera ubuzima mu gihugu ca Kenya gutaha amasaha ya kare kubera ko amasaha y'ijoro riba ribitse vyinshi ari naco kizobafasha kugira ngo kibakingire mu kazi kabo no kugira ngo ntibashobore kuza barahura n'ivyo bibazo bari ko barahura navyo muri rusange hariya mu gihugu cha Kenya rero muri kino kiganiro kandi nababwiye neza yuko nza kubacishiriza amwe mu majambo yuwagirizwa yuko iwe hatoye ibiganisho yagiye aravuga mu nyuma canza kugira ngo shobore kubabwira buri kimwe buke mwumve ukungene ibintu biko biragenda kuntu byifashe muri rusangi ndazi neza yuko mwe mudukurikirana mudatangwa canke muhamuhari buri kanya kugira ngo dushashikirize amakuru yizewe ivyo bigwaje twaje twabwiraho vyatowe n'inyegeje inyuma ndetse n'amakomantere yagumye avugwa hagiye hatandukanye cabereye mu ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi quartier bita Kinyamisanzwe mvukamwo ntuyemwo ahari propriete yiwanje nyene familiare meme twakuriye hasanzwe hari ubunywero bufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo nibindi butanze akazi kugwaruka rutari ruto kuko ubunywero bwisununuye hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryavuye kuco bita transfo ngo cari cahiye haragize imisi hari umwijima n'amaplaksore twari yaraha ugasanga ntatena umwanya munini nari kombaza bime directeur general wa Regide zingino dufasha ico kibazo kandi ari karakidufasha mugabo rero hari inkozi y'ikibi dasanzwe yasengere muri uwo mwijima yinjira afise inkoho yinjirana inkoho n'agapfuko kuba karimwo grenade impuzu z'igisoda shasha n'ibotine abitwara ahantu muri kwa ahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivyo abakiriya bariko barasaba babiterekayo tego rero ngo baruhari twagiye twaze hirya no hino ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda polisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamacho bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Kumana iwe muri property nce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro ireme ntanya ridasaye ko ndicira umuriro donko nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamara amazi hanyuma novuga ati ya mana dusenga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano waho hantu yaciye abibona bitaradaca muri iryo joro nyene ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona
bihutira gutelefona inzego z'umutekano igipolisi ati muze mudutabara twebwe turabona ibintu byateye amakenga tubonye inkonga abakiriya bagiye murazi ko akabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene hariho n'umufuko tutazi biwurimo cyadutangaje rero nawe akoze rero ko ari batandatu baciye bafatwa ngo bagira enquête barafungwa abantu batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute igihe twese bati bari enquête ayo enquête yego ni mubumvirize n'ibisanzwe hama opeja araheza dossier gabo nta kintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari taje no kwa procureur nta kihari abandi karabaza nawe nta charge ko nta kintu infraction nimwe bagira muga tugatangazwa n'ingene umengo ho bari indi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire kuri yo affaire Stendi Kumana nta bigwanisha tunze nta bigwanisho yigeze atuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro ushaka kunemeka ivyo bintu by'ibigwanisho nakamara amazi nasubiza ubwege hakarutwa asubiza ubwege fideli kubari bigwanisho bihuduburiye heje yugo none bashaka abibimba gikora nk'ibintu nk'abene ibyo ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishira mu mutangira gute bakigenza uko kona kamara amazi cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiriza manza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga mateka abafasha bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi imvire mena yabyibiki ibintu biteza urubi igihugu babihagariki barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu tubateye akaba Bese ndizeye yuko mwumvise ano majambo yaciye muri kino kiganiro sindi umuhinga mu bijanye n'ubutungane canke mu bijanye no guca imanza ariko biragaragara neza yuko uno mwubahwa afise aho hantu yavyadresseje canke abantu yavyagirije nubwo adashatse kudomako ariko tugerageje kuraba langaje yakoresheje sirangaje kugira ngo yumvirizwe canke ubutungane bukore nirangaje kugira ngo atere ubwoba canke yerekane yuko hari ikintu kidasanzwe cuba kigomba kumwako canke arakagamba niyo bakorewe n'abantu bakomakomeye aho bona neza ko yadresseje kunza zigiye zitandukanye bavuga ngo zikora amatohoza ahereye ku mukuru w'igihugu biranka neza cyane yuko hariho ikintu kidasanzwe yavuze yuko ibi bintu vyabyinjijwe mu kabari kiwe mu gihe hariko harabibijanye na delestage icigagurika ry'umuyaga nkuba canke icigagurika ry'amatara ariko haza kwinjira umuntu inziza ivyo bintu bisigura neza yuko babyinjiye ngo hatabona ngo ariko ngo ivyo bintu ngo mu nyuma ngo butara cyangwa vyabonywe n'umuntu ajejwe umutekano kuri ako kabari cyo tugomba kwibaza ati eske mbega umuntu yo yinjiye mu kabari ntasakwa bigenda gute unugucunga umutekano w'abari yo ndani nagira uraraba yuko umuntu yinjiye mu kabari atagiye guhungabanya umutekano w'abakarimo rero je singomba kurandira kuri ibi ariko ndibaza cyari gihe cyo kuvuga amajambo nkaya kwari cyari gihe cyo guha umwanya ubutungane kugira ngo bukore amatohoza yimbitse kugira ngo bashobore kumenya uburyo ivyo bintu vyashitse ngaho ushobora kuba uvyumva kundi atari uko kwanje ndagusabe uze muri commentaire kugira ngo utange imbono yawe canke utange uko nawe uriko uravyumva kubera ko bino bintu bisa n'ibintu nubwa yuko bigoye cyane biragoye kabisa gutahura biragoye gutahura ariko reka turindire ubutungane bukore. Hello guys, mumeze neza muraho mumeze neza ubu tuvugana isaha 4:59 ahantu turi ahantu bita deliverance ariko mucamo wabona deliverance ariko ntibiboneka neza kubera nijoro twari nga deliverance rero deliverance ubu tuvugana umurundi bahejeje gucumita ubunyana n'imbugita ariko mumbabarire cyane n'amajoni ariko aracamwo nasaraye hari umurundi bahejeje kwica ubunyene baramujanye wana hariya ubona hari biriya bintu niyo bari bamujyamitse rero bantu bacu muze muririnda cyane ko turabona abakenya umenga ibana byasaze sana kuko ikintu bamuhoye ngo afise ID
bayidiyo nga muri Kenya kandi murabizi namwe ndabivuga kuva kera yuko aca mu Burundi afise ID je namwe ndabivuga nakigenzo gusa urumva amushoreye kujya kuntu haduga amazina y'abakenya aca mubaza ati ngo ID ufise iri hehe Umurundi nageze ati jewe fise carte simu nta ID fise burya uwo mukenya yatoye yarasanga afise Imbugita yagiye kwa amucumitira aho nyene burya uwo Murundi yaciye apfa umuhungu adandaza isogisi mbajije bambwiye ko bava mu Kayanza guys birambabaje cyane ko je nari ku kazi cyamvuga ati ngomba nugare ngende kurabaho ibintu byabereye sanze bamutwaye kandi ndobabwira neza yuko yarahamaze nk'isaha irenga ambulance itaramutwara burya na ambulance yaziye kumutora baranka kumutwara maka baramugandisha burya ahantu yarapfiriye yoba yarahamaze nk'isaha n'inusu aryamye ambulance ziza babaza ati n'umurundi baca bagenda guys cyarama nababwiye ivyo mukora byose mukore mukunda Burundi burya iki gihugu turimwo ndabona ko mego ntivyoroshe kandi ikindi barundi bose gerageza muze murataha kare mutahe kare binabaye ngombwa ibintu vyo kudandaza amajorojoro mu vyihoze muroba mukoze ciao boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe.